ijambo ryashikirijwe n'uwurongoye abaserukiye Uburundi mu nama ya 54 y'urwego mpuzamakungu rujejwe ivy'agateka ka zina muntu, inyuma y'icegeranyo cashikirijwe n'intumwa idasanzwe y'urwo rwego ajejwe gukurikirana ivy'Uburundi, rirerekana ubushake buke bw'abatwara Uburundi mu kurondera umuti ibibazo bizingamitse Uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kw'izina ry'igihugu c'Uburundi, umushingantahe Zefirine Maniratunga aserukira Uburundi yatangaje ko atemera na buhoro buhoro ico cegeranyo, kandi aranavuga ko aciyamiririje kure. Vyari gufasha gusumba iyo yishura ku vyavuzwemwo, akerekana neza ingene atari ivyo, agatanga n'ivyemezo kugira ngo abari basomye ico cegeranyo babone koko ko atari ivyo. Iyo habaye ibinyoma, igishobora kubeshuza conyene ni vyabaye, vyerekana neza ko ibivuzwe atari vyo, gutyo bikagaragaza neza ivyo leta yita gutyoza. Uwari arongoye abaserukiye Uburundi muri iyo nama avuga ko abatavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho ari bo banyuruza abantu bakanabica, nk'uko bikunda kuvugwa ko abantu bazimiye, abantu babuze irengero, abantu bishwe. Abahagarariye agateka ka zina muntu barabivuga, eka no muri iyo raporo biravugwa cane ko ayo mabi akorwa mu Burundi kandi biteye ubwoba. Aho rero yarabivuze kuko yatohoje akabimenya. Uwo mushingantahe rero asa n'uwibagiye ko leta ari ijejwe gukingira agateka ka zina muntu mu gihugu, nkaho ko vyari bishitse akaba agira ati n'abatavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho babikora. Icari gikwiye gukorwa, leta yategerezwa gukora no kugira amatohoza, hanyuma igahana abakora ayo mabi. Ihejeye kubahana ikamenyesha abanyagihugu kugira ngo ibahumurize, batekane, bumve ko koko leta ibahagarariye. Birababaje ko bitabaye gutyo, abategetsi bakigumira mu gacerere, induru ziko ziravuga, abantu batabaza badasiba gutabaza. Rero ikibazo kihari gikomeye cane c'Uburundi ni ukudashaka kwemera ko igihugu gifise ibibazo, kubera burya ntushobora gutorera umuti ingwara utemeye kugwaye. Bavuga ngo uja gukira ingwara arayirata. Igihe cose bakubwira bati uragwaye ngo yasi ngwaye, ntuzokwigera uja kwa muganga, ntuzokira. Igihe cose bakubwira bati hinyabuna ibibazo biratugoye, ibintu biragoye ngo nta bibazo dufise, nta bibazo biriyo, vyose bimeze neza, vyose n'amahoro, ico gihe nta nyishu tuzoronka. Aho rero ni ku Burundi buzingamikiye uno munsi, kubera ababurongoye ntibashaka kwemera ko ari ikibazo. Ni ukuvuga rero ko ata muti bazokironderera. Turacari ngaho rero, kandi n'ukuri birababaje.